Cukucuku. Cukucuku ni ikiganiro cy'udukuru dutwenza. Cukucuku ni ikiganiro cy'akaziki karyoshe. Cukucuku ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu iminsi yose y'Imana. Cukucuku. Umugabo yinjiye mu kabare hanyuma abwira nyina kabare ati nyakubaho wewe udandaza ngaha utiyoga ati urabona jewe nta maboko mfise nivyo amaboko yari yacitseho mugabo ati none nashaka kukubaza woshobora kunyugurira kayeri ukakansukira hama kazuranywesha nyina kabare rero umuntu afite umutima mwiza afata kayeri gakanyi kuko yamubwiye arabanza arakora munsi hari abumviriza yuko ngo hariko agatoboro aragakora ko yamubwira ati naka gatoboro kariko hanyuma rero ngo yari na consigne aramusukira hanyuma aramunywesha yaje kumunywesha cyambwira ati ndagusabe gatona hari utwasesetse ngaha mu bwanwa urashobora gukora mufuko ugakora agashwaro ukampanagura nyina kabare akora mu mufuko akora agashwaro arahanagura wa muntu atagira amaboko hanyuma aheza kanya arambwira ati ubo none nashaka kukubaza umbabarire ndakugore ubwanyuma ati ngaha mwamufise aho bihagarika nyina kabare cyamubwira ati ngaha nta matwarete dufise. Abagabo babiri bari muri circulation hagati mu gihugu bariko baratera inkuru hanyuma umwe abwira mugenzi wiwe ati jewe rushanda kwereka haje agenda hambaye wangu ati haje jewe ndashobora kuvugisha ibikoko bikavuga ati toreka sigaho ati je sindakubesha igikoko ndakivugisha kandi kikavuga bien hanyuma barabandanya bageze imbere basanga umugabo aragiye inka harimwo inkoko harimwo n'intama hanyuma rero wa mugabo ati wewe hariye ko ntashobora kuganiriza ibikoko ati reka mvugisha inka arayegera ati bite wankawe ubwo nyine bazabumva ati je vraiment meze neza ati none aho uba ibintu zifashe gute ati aho mba meze neza cyane atari kingorane mfise nuko umugabo ubona uwaturagiye imisi yose yama antwara amata imisi yose hanyuma wenda ati nukuri kimara ndashaka kuvugisha ibikoko ati n'inkoko ndashaka kuyivugisha kavuga acegera ya nkoko ati wa nkoko ati comment ça va inkoko iti ça va bien ati aho uba bimeze gute ati zifashe neza cyane atari kingorane mfise nuko uwo mugabo ubona imisi yose yamaze arantwara amagi hanyuma ati je ndikandanda ati niyi ntama ndashaka kuyivugisha buginga kiyegeranye n'intama ngo ye ngo iyo ntuyumviriza irabeshira abigeme babiri bariko baraganira hamwe umwe abaza mugenzi we ati mbeshe ndakwaza ati we n'umufiance wawe zifashe gute hamonde ati sigaho nta kigenda ati kubera ati je namubwiye uko ntakeneye kumubona ati none yaciye gute agira gute yavyifashe mwo gute ati yaciye azimnitara. Umugabo umwe yingiye mu kabare asaba icupa ararisoma ariko uko asomne agacokora mu mufuko akaraba asaba ijya kabiri arasoma uko asomne acaraba mu mufuko ijya gatatu arasoma uko asomne araba mu mufuko hamanye n'akabare biramutera makenga cyambwira ati mbwira mbega ni kubera iki uko usomne icupa ucura mu mufuko hamwe mugabo cyambwira ati ahafise ifoto ya madamu ndabona atanguye kuba mwiza nca ntaha. Abagabo babiri barahuye mwabaza mugenzi we ati mbesha ko mbona mu mazimisi akanoti menga ntivyifashe nabi ati udufaranga wadukuye he onda ati je hari ibintu nkabijya vyarona muranza gukina ati urumva rona naragiye ndakina ngira imana umugisho musene nawo vyukanye aka kanoti ubona niho nagakuye mugenzi wacu ambwira ati none mu gukina bigenda gute ubigenza gute hama cyambwira ati ugenda hajya kuri irya nzu bakaguhereza itike hama ukavuga ibiharuro bitatu wewe ushaka hama wenda ati none ibiharuro bitatu umuntu abitora gute ubigenza gute ati ufati ivyo ushaka wewe uvuga ivyo ushaka ati reka ndaguhe nk'akarorero ati iyo shati yawe ifise ibifungo bingahe wenda ati ishati yanje ifise ibifungo 7 hanyuma ati cawandika indwi rero hanyuma ati iyo koti yawe ifise ibifungo bingahe wa muhunda ati arabiharura ati ifise ibifungo 4 ati hanyuma ati muri nondwi wayaze kangahe na madamu uwundi ati inshuro 12 ati cyo fatero wandike ibifungo 7 fata wandike 7 ibifungo byo kwishati 4 ibifungo byo kwikoti ni 12 kangahe wayaze na madamu wawe muri lino yinga ati hanyuma ucuvyandika ko ucuri amafaranga bagohereza gatike ucyo witahira ati hanyuma kumugoroba muri televiziyo baraza kuvuga uwatomboye ati nkayo uvuze wanditse 4 7 12 ati cyugenda ukumva rero babivuze ko nyene umugishuzo baba wavyukanye wa mugabo acarataha kumugoroba yari imbere ya televiziyo araraba hanyuma rero haragira ko bavuga abatomboye baca bavuga inimero yatomboye baca bavuga 4 7 1 wa mugabo ati ati yo menye n'ukuri Imana nkavugisha ukuri.
uko umwaka utashe rero hahora haba umupira uhambaye cyane no kuvuga yuko abantu bo mu muriro udahera bahora bahura nabo mu iparadi bagakina umupira kandi umupira uhambaye cyane gose urorerwa n'abantu benshi cyane. Hara rero uko umwaka utashe iyo match yama iba rimwe mu mwaka. Hanyuma rero entraîneur wa equipe yo mu iparadi yari Yezu rero hajya arantrenda neza cyane ntuzi umupira yaravyumva cyane gose kandi yarafise abakinyi babangutse cyane. Hanyuma rero Petero yari umukinyi mwiza cyane kandi yarabangutse cyane gose. Hanyuma rero bariko barategura match Yezu araraba match vraiment urabona ko bakinyi bose bahagaze neza muri rudahera nawe barabamesha grave cyane. Hanyuma rero Petero yegira Yezu ati Petero nashaka gusaba vraiment muri iyi match tuzokinejo uzomperiste vraiment nanje nze nkine. Yezu biramushavuza cyane ati Petero mu mwaka w'ejo urazi ko yigenjeje nabi uraze kwavunye umukinyi ukava mu kibuga no gutukana utukanye vraiment ati iyi match ntuyikina. Yezu ati vraiment nta kuntu bishoboka. Hanyuma Yezu arapanga liste ariko vyakabaye kera Yezu araraba Paulo araraba Petero araraba n'amaforme yarafise kuri entraînement ati reka ndagushiremwo yakina kuri attaque rero Pierre abantu bari bamuzi bamereje umupira nuzi kujongera ku gifuwa byose ebana yaravyumva bien. Hanyuma rero match yaragera akwiba. Hanyuma rero Yezu uwo munsi yari yijyamiye ku gicu afisa ka radio ariko arumviriza uwo munsi ntiyari yagiye kuri match. Hanyuma rero karikurikirana match aze yumva arbitre asifuye yuko ngo Pierre bamusohoye bamukwiye mu kibuga. Yezu biramushavuza cyane gose. Hanyuma cyatuma ko Pierre Petero acaraza ritaba ati we narakubwiye yuko wateza kwigenza neza mu mwaka w'ejo uraze kwavunye umukinyi umuvuna ukuguru kandi uraze ko na arbitre banamutse none ubona aho byagenze gute. Petero acambwira ati Yezu nukuri kwimana zikora mu entraîneur sinshaka kukubesha ati hajya Paul ya nyuma yanje amereza ipasi umukinyi wa mbere mu muri dahera ndamukubita ikorosi undi ndamukubita icenga undi ndamukubita icenga ati ndagenda neza nshitse imbere y'igori ngira nsinde umunyegori acavayo aca nkubita ingumu ati naje ngira gashavu cenda mukubita ati ariko gayezo ntusanzwe bizi yuko abantu bo muri dahera bafise ingeso mbi none umva ikosa ari giwanje. Gone are the days when my heart was young and gay. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone are the better land I know. I hear those gentle voices calling. Abagabo babiri bariko baratera inkuru nako barabagore ndahengamye gato bariko kunyurana nibisanzwe. Hanyuma rero umwe aritegereza mugenzi ati ariko mbwira bishobora kugenda gute uri umuntu w'umukenyezi ngo amufise intoki zibomvye wamufise intoki zimeze neza cyane. Amonda aramwitegereza ati je nkoresha Yohane. Onda ati ukoresha Yohane ati Yohane n'amavuta mashasha canke niki ati Yohane s'amavuta na gatoyi n'umugabo wanje. Umugabo umwe yarapfuye hamarashika imbere ya Petero muraze ko Petero abayambaye amarori afise urutabo runini ya cyane azaraba ingene abantu bose basirikira bapfuye winjira acasomwa wavukiye agiruko hanyuma rero akagabo kamwe karitaba umuremyi karashika imbere ya Petero. Petero acakabwira ati wewe rindira ivyi wawe mbanze ndavyihweze neza. Hariho rero igisare kinini ya cyane kirimo amasaha menshi kuko haje umuntu wese arafise isaha yiwe aho wavukiye itariki umunsi n'isaha uzopfira ko acagenda rero n'urusaha runini umuntu wese aha kwisi umuntu wese arafise isaha yiwe. Hanyuma rero Petero acambwira ati reka rero twinjire muri yo sare habari ko amazina y'abantu bose nka wewe uri kurumviriza RPA urafise isaha yawe umuntu wese arafise isaha yiwe. Hanyuma rero barasirikira ati wewe isaha yawe ndibuka inimero iriko ati ni saha igira umuri ya ridi nibindi. Hanyuma aragenda ati ngo rero tugende nakanye gatoye kuko hajya abantu nk'abo ububasha bwinshi ntibatambuka usanga bigira kugacu gusaba kaguruka. Hanyuma barashika imbere ya saha araraba kuri ya saha ya kakagabo nta nshinge ziriko. Hanyuma Petero acatangura kwibaza ati none gasha wewe ni ngorane sans problème kwisaha yawe nta nshinge ziriko sinshobora kubona ingene wigenjeje kwisi sinshobora kubona ivyahawe donc sinshobora kumenya uko mu muri rudahera canke kuja mi paradi. Mugabo Petero ajya afite ingene rero agakema buhoro aramanura amarori pole aritegereza kakagabo ati wewe ntaco rero sha ati ko mbona ivyi wawe bitari clair namba ati reka ndakurungike mu paradi. Kakagabo kati urakoze cyane. Mugabo bashitse imbere Petero acara ati ndibutse zijya nshinga aho zagiye ati umushi mwarigeze gushuha cyane gose harashuha ati patro rero twaciye dukora ko zijya nshinga ziwawe tuca tumukorera ventilateur ubu ari pepera kayaga buhoro. I don't need
umugabo yinjiye mu kabare akasaba ibiyeri 8 baca babitondeka vyose kuri kontware nyene kabara aramwitegereza ati none ndakubaze ivyo biyeri 8 bigenda gute ugira unywerera rimwe ati wowe ugurura gusa arugura icupa rya mbere wa mugabo ashize mu kanwa ari yugumura aramira asubira aranywa ari yugumura aramira asubira aranywa ari yugumura aramira hanyuma icupa rya mbere irya kabiri irya gatatu wa mugabo mutema kenga cyamaze ati washikiwe nibiki habaye iki hama mugabo ati reka ndakubwira ingene vyagenze ati sinakubwiye ko ari umwigeme nari maze iminsi ndiko ndagendera nama nja kumuraba ati rero no munsi vyakunze twayaze hanyuma wa mugabo adandaza ibiyeri ati nanje ugeze ivyo biyeri 8 ncenda kongera iki 9 hama wa mugabo ati urabanza urindire kunyongera kuko hari gihe no kumva mu kanwa ntagifisa akamoto kiwe reka twumvirize rero de qui te moques-tu. Silence uwo nawe uri kwandira ikiganiro cukucuku ikiganiro cukucuku cyahezeke tuzasubira ku muzi w'Imana